ndabaramukije inshuti bakunzi baremesha byo muri kumwe na Ndayishimiye Claudine. Uyu ni umwanya w'ikiganiro tubigisha ukuntu bakora bategura amavuta y'umushatsi canke ayandi mavuta yandi yo gukoresha ndetse n'utundi dukorwa dutuma umuntu aba mwiza na cane cane abadamu n'abigeme. Kuri umunsi rero ndashaka kubigisha canke ndabereke ukuntu botegura amavuta yo mu mushatsi atuma umushatsi ukura, atuma umushatsi ubyibuha, akozwe muri tangawizi. Tangawizi twese aho duherereye turazifise kandi ziraboneka. Ariho tangawizi y'ifu, ariko ubungiye kubereka ukuntu bakoresha amavuta. Bakora amavuta na tangawizi isanzwe ijya nyine iva mu isoko atari y'ubufu. Ibintu twifashisha ngaha turifashisha tangawizi, tukifashisha n'amavuta, amavuta yaba amavuta y'inazi canke amavuta ya elayo ya wild olive canke ya sunflower, ariko meze yo gukoresha ibintu zeye na wild olive, amavuta ya elayo canke amavuta y'inazi. Amavuta yose aboneka ushobora gukoresha, apana amavuta y'amakoto canke amamesa, oya koresha wild olive canke amavuta y'inazi. Uko tugiye gutegura aya mavuta yacu, ikintu cya mbere dufata turoza tangawizi, tukazoza zikamera neza. Tumaze kuzoza tukazihata, tukazikuraho icyo gishishwa cy'inyuma. Tumaze kuyihwata tuba twibangikanije rap. Hari abafise amarape, hari n'abafise blender. Tugafata ya tangawizi tukayirapa, tukayishyira muri blender tukayisya. Tumaze kuyisya turayishyira mu kantu k'agacupa. Agacupa ya tangawizi twarase tukayishyira mu gacupa, tugasukamo ya mavuta yacu. Bivana n'amavuta ufise ingana, ushaka gukora amavuta menshi ushiramo tangawizi nyinshi, ugashiramo n'amavuta menshi. Ubu kuri iyi turiko turakoresha amavuta y'inazi. Tuca dushiramo ya mavuta y'inazi muri ka gasorori. Tumaze kuyashiramo tukavanga na ya tangawizi neza. Tumaze kubivanga dufata ka gasorori karimo bya bintu byose tangawizi n'amavuta bivanze, tukayifundikira n'agashashe, tukabitereka ahantu. Tukabimaza hagati y'imisi 2 n'itanu, ariko tukaguma ducishamwo tukamera nk'abacu gusa kugira bivangane ya mavuta aguma avangana na tangawizi. Inyuma y'imisi 5 turafata ya mavuta na tangawizi bivanze, abona ko byamaze gutangura guhindura ibara, amavuta agomba gusa n'umuhondo kubera ya bara ya tangawizi na y'amazi ya tangawizi abarimo. Duco dufata ya mavuta na ya tangawizi bivanze biri muri ka gasorori, tukabitereka mu mazi ashushe. Tubitereka mu mazi ashushe, tukahindukiza gatonya hagati y'iminota 2 n'itanu. Tumaze kubiterekayo turafata akayungiro, tukayungurura ya mavuta, tugashira mu gacupa tuzobikamo ya mavuta kugira turayisiga mu mushatsi. Mu kuyisigarira benshi ntabwo ntidusiga hejuru, ariko dusiga ku marasine mu mizi, hajya umushatsi umerera hasi ukazurasiga iminsi yose, canke indufise andi mavuta yo gukurakura ukazurayisiga nka kabiri. Tukaba tubashimiye rero kuba mudukurikirana, twabasaba ko mwese mwoza muradukurikirana, kuko tuzotubereka ibiganiro byiza, ibiganiro bijanye nyene nuko umuntu yokwifata neza, umuntu yoba mwiza, nyene ibintu byose byo mu buzima busanzwe. Murakoze cyane rero, mwari kumwe na Ndayishimiye Claudine, mwari ko munkurikirana kuri Remesha.net.